Tubifuriza ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, turabahaye ikaze abatwumviriza ngakuri ndomonesha kure yacu na yanyu Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya akabashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho nyine aragaruka mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mu makuru agezweho muri rino joro by'umwihariko ryo kuri wa gatandatu kwigenekerezo rya 2026 gitugutu umwaka wa 2024. Ndabahaye ikaze by'umwihariko abatwumviriza by'umwihariko ari amakuru ariko aravugwa muri rino joro nyine aragaruka ku bigendanye n'umutekano ndetse asozera yire waravugwa, ndetse by'umwihariko akaba ari amakuru akomeye cyane. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cuno mwanya nk'uko amakuru yama aradushikira. Nga mu gihugu cy'u Burundi abantu bose bongeye kwiyamirira ishyano ryaje kugenda riraba, ndetse bakaba bakomeza kugenda baramagana ibikorwa bitari byiza bikomeje kugenda byibonekeza nga muri kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Muri no minsi rero hariko hibonekeza abanyagihugu bariko baranyuruzwa ku bwinshi cyane mu gihugu. Abakozi b'iperereza baca bihutira rero gutera ubwoba bene umuntu mu kumubwira ko rero biheze bikajya ahabona naho bazaca baramunyuruza nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biragaragara, ariko gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza neza yuko by'umwihariko babangamiwe n'ibyo bikorwa nk'uko amakuru yama aradushikira. Mu gihe kandi hakomeza kugenda ritegurirwa ibikorwa byiza by'amatora nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hanatanguye ibikorwa byiza byo kwandika abazitabira ayo matora. Igikomeje kugenda kiratangaza abatari bakeya rero n'uburyo ibintu bikomeje kugenda birazamba, ndetse umutekano ukomeje kugenda uraba mubi cyane. Hariho ravugwa rero inkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda y'uburyo abanyagihugu bashika muri 4 baje kugenda bararaswa n'umupolisi nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, maze bashika muri 3 bose bakasiga ubuzima. Kugeza abanyagihugu ntibagibonwa mu kugaragaza ko umutekano w'iki gihugu ca Evariste Ndayishimiye uri kuragererwa ku mashyi, ndetse bakaba bafise ubwoba bw'igihe amatora azaba yegereje, mu gihe bivuga ko abanzi b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda barahaguruka. Umugwi w'abaroberi cyangwa umwari w'abaroberi uzwi nka Red Tabara warasohoye itangazo by'umwihariko uyu munsi ugaragaza ko utazigera na rimwe by'umwihariko uratuza cyangwa se by'umwihariko ngo urebere ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira, cyane cyane ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gutegura aya matora, mu gihe bo bagaragaza ko CNDD-FDD ari irashaka ko yogira uruhare yonyine muri aya matora, mu gihe bagaragaza ko badashobora gukomeza kubyemera, bifuza ko n'abandi bayobozi n'abandi banyagihugu bagiye batandukanye barizwa mu yindi migambwe bagira uruhare mu kwitegurira amatora meza nga mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muharo ubwawo urahangayikishije nga ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, aho utarya umunwa mu kugaragaza ko uyu munsi by'umwihariko waje gutangaza ko wishe abasoda bashika kuri 45, ndetse ukagaragaza ko utazigera utuza mu gihe abanyagihugu by'umwihariko batari babona amahoro n'umutekano, ndetse ngo leta y'u Burundi bashe kuba yobicaza ku meza y'ibiganiro babashe kuba bogira ibyo baganira. Ibi byose biriko biratera umutima uhagaze abanyagihugu, maze bakareba by'umwihariko iherezo ry'amatora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi, maze bagasanga ari ikibazo gikomeye nk'uko amakuru yama aradushikira. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda haravugwa by'umwihariko nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini. Umuhari wa MTS rero biravuga ko ukomeje kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nga muri teritwari ya Warikare nk'uko amakuru yama aradushikira, cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Turagaruka no ku yandi makuru rero akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko, aho turaza kurabira hamwe amakuru yihuta aravugwa ngaha mu ntambara ikomeje kugendera huza igihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine, mu gihe President Vladimir Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine ari kubona yuko by'umwihariko ibihe bidasanzwe bishobora kuza kwibasira igihugu kibe cyane ibihe bigendanye n'ubukonje bukabije. Uyu mutegetsi arasa naho by'umwihariko ariko araca amarenga yuko ashobora kwemera ibiganiro n'igihugu cy'Uburusiya, mu gihe mu bigendanye n'ibibazo by'abasoda bariko baraba bake ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igihugu cy'Uburusiya by'umwihariko cyahitishijemo abanyagihugu bacyo basanzwe barizwa mu magereza nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
ibintu bishika muri 2 nk'uko amakuru yama aradushikira. Barahitishijwemo rero by'umwihariko kuba bogera uruhara rukomeye cyane mu kuba bo kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se bakaba bogomeshwa mu ibohero nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibyo byose biriko rero biratera umutima uhagaze, ariko gushika magingo aya ngaya by'umwihariko tugiye kubirebera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa. Ndabaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu rero abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cane. Aho twumviriza kandi by'umwihariko bari mu bindi bice bigiye bitandukanye ngaha mu karere k'ibiyaga binini, mu bihugu bimwe na bimwe, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero turonda kwanditse sabone kugira ngo ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu ubandanye kuba bubishikiriza ku bandi banywanyi bawe babashe kuba bokumviriza amakuru akomeza kugenda aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu gihe hariko haritegurirwa amatora meza. By'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira ntago ari meza mu banyagihugu, aho abanyagihugu bakomeza kugenda baragaruka kwibara ryabaye ku munsi w'ejo, ndetse kugeza magingo ya ngari rikomeje kugenda riratuma batari bakeya bavuga ko ibintu biriko birakorwa n'inzego zijejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Mu gihe uyu munsi hiriwe amakuru ari mabi cane aravuga ko Red Tabara iherutse kwivugana abasoda b'u Burundi bashika kuri 45 harimo by'umwihariko n'intwazangabo yari yungirije urongoye batayo ya Tafoke ngaha mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko afise ipeti rya Lieutenant Colonel. Amakuru yihuta aragaragaza ibara ryabaye, by'umwihariko ibara rikaba ryaje kugenda riribonekeza mu polisi nyine yarashe abanyagihugu bashika muri 3 baca barapfa, uwundi atwagwa kwa muganga nk'uko amakuru y'amaradushikira. Iryo bara ryarabaye mu ijoro rya ke, by'umwihariko bucya ari uno munsi kwigerekezo 26 gitugutu umwaka wa 2024, igihe kisa 9 nk'uko amakuru yama aradusikira neza hari mu bunywero bwitwa umuco wa kabiri muri quartier ya Kigobe ku mugwa mukuru rero w'intara ya Ngozi nk'uko amakuru adushikira. Uwo mupolisi yakoze ibara rero arazwi ku izina rya Deo. Umupolisi bivugwa ko asanzwe by'umwihariko yigenza nabi cane. Uwo mupolisi acunga by'umwihariko ahabikwa umwavu wa fomi hafi ya by'umwihariko hari ubunywero nko mu metero 100 nk'uko amakuru yamara dushika canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abo baraye rero bitavye Imana uko rero ari 3 baragizwe n'abigeme bashika muri 2, Nduwayezu Menedore ndetse na Chantari bari basanzwe barakora aho ngaho muri ubwo bunywero, n'ubundi mugabo yitwa Irankunda Nipo Museni yari yaje guteramira yivuna kanyota angaho muri ubwo bunywero. Intandaro ya byose rero umupolisi Deo yaravuye aho rero asanzwe aracunga aja muri ubwo bunywero nk'uko amakuru yama aradushikira, aho rero by'umwihariko yasanze abanyagihugu bariko bararyoherwa bivuna akanyota. Umupolisi kandi ashitse muri ubwo bunywero yaranyoye inzoga hari n'umugenzi we by'umwihariko Nepo Museni yahasanze. By'umwihariko uwo Nepo Museni yaranaguriye wa mupolisi inzoga 2 bita Bechu nk'uko amakuru yamara dushikira. Mu nyuma aho umupolisi rero yaraciye atangura kuguma rero anywa ku ngufu inzoga z'abari bateramiye aho ngaho mu bunywero. Abarimo rero barasabye ko umupolisi baramusabye kubandanya abanywera ku nzoga, rero niho yaca atangura gushwana. Mu mwanya by'umwihariko wa mbere umupolisi yagiye busumire umwana w'umuhungu rero muto yari aho ngaho indani, uwo muhungu aca ariruka hanze. Umupolisi aciye asohoka by'umwihariko akurikira wa muhungu yirutse by'umwihariko nk'ubugiye kumurasa, aca asohoka hanze by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradushikira. Abakozi bo muri ubwo bunywero n'abandi bari bahateramiye baciye basimba bwugare by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradushikira, kuko rero bari bamaze kubona ko umupolisi afise intumbero yo kurasa uwo mupolisi, kandi amaze kubona bariko rero bugara porotaye yaciye atangura kubarasa urudavagi rw'amasasu nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera.
amasoro ashika muri atatu ya mbere rero yarafashe umukobwa Nduwayezu Menedore aca agirwa ko by'umwihariko acikana. Umupolisi rero yaciye arasa uwundi mukobwa yitwa Chantal Amazoro amasoro ashika muri abiri nawe rero nyine aca arapfa. Yaciye arasa uwundi mukobwa by'umwihariko yitwa Alice, uwo urusoro rwamufashe ku rutugu by'umwihariko aca agwa hasi. Umupolisi yamurenganye yibaza ko rero yacikanye nk'uko amakuru yama aradushikira. Uwo mupolisi yaciye rero agirwa ko arasa wa mugabo azwi cyane ku izina rya Nepomuseni, yari yanamuguriye inzoga ubwa mbere yaramuhishije. Nepomuseni aca akoma rero induru abwira wa mupolisi ati ugira unyice kandi ndi umugenzi wawe. Ubwo nyine umupolisi aca arasa Nepomuseni mu mutwe, nawe nyine aba aracikanye nk'uko amakuru y'amaradushikira. Wa mupolisi yaciye azunguruka muri ubwo bunywero arondera abandi baba bahari kugira ngo abarase. Amaze kubura rero abandi yaciye arasa amasoro abiri aca arasohoka aragenda gushika ubu ngubu by'umwihariko ibiziga byabo batatu byaratwawe by'umwihariko Imana byabo bitabye Imana biri mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru rero by'intara ya Ngozi. we yarakomeretse ariko rero aravugwa nayo ubwo bunywero. Umuco bwa kabiri haciye hafatwa ingingo yo kuba bwugawe nk'uko amakuru yama aradushikira. Akababaro ni kenshi ku banyagihugu baho ngaho Ingozi, barasaba ko rero umupolisi Deo yohanwa by'akarorero. Tubibutse ko kandi muri ino misi hariko hibonekeza cane cane ingeso z'abapolisi bica abanyagihugu mu kubarasa. Twavuga nk'umupolisi kazi by'umwihariko ni nahazwe Goderivine mama wa leta araherutse kwica rero umunyagihugu ku mutumba Gatongati muri komine Muyinga hari mu igenekerezo rya 16 Gitugutu 2024. Cyo kimwe rero n'umupolisi Moyize Nkurunziza aherutse kurasa umunyagihugu i Buganda mu ntara ya Cibitoke hari ku igenekerezo rya 18 Gitugutu 2024 nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru rero akomeza kugenda aradusumira cyangwa amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya aragaragaza neza yuko rero benshi mu bakomeje kugenda barapfa by'umwihariko bakomeje kugenda by'umwihariko baratera benshi agahinda, ndetse bakaba bariko biyamiriza bavuga ko ibintu biriko birakogwa n'igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko inzego z'igipolisi taco zirakora ku bigendanye by'umwihariko n'iryo bara ririko rirakogwa ryibonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aha niho hahera abanyagihugu baratakamba bavuga ko rero bafise ubwoba ndetse n'impungenge ku mutekano wabo mu gihe rero harimbangije ibikorwa by'amatora, mu gihe hatanguye ibikorwa byo kwibaruza kuba kwije ibyangombwa nk'uko amakuru yama aradushikira. Ndetse kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abanyagihugu ntibajya umunwa mu kugaragaza ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ikomeje kugenda irabaremerera ku buryo bukomakomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icyakora biravuga ko iki cyaha kigendanye by'umwihariko no kurasa abanyagihugu, polisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko polisi nkuru yabagira rigishikiriza by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kugira ngo acararabera hamwe rero uburyo ibyo bintu byoshyirwa ndetse by'umwihariko bushyirwa akadomo ku buryo abantu batakomeza kugenda baricwa. Ni mu gihe Burundi bwimirije ibikorwa bigiye bitandukanye by'amatora ariko ndetse no kugarukana amahoro n'umutekano, ariko kandi abarundi bigendanye no kuba by'umwihariko barasanzwe barakorana n'abagizi ba nabi biragoye yuko umutekano wakwibonekeza ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Uburundi buramaze igihe bushinzwe rero gukorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gukorana by'umwihariko n'aba FDLR basanzwe baragwanya ubutegetsi bw'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse bagakorana nabo muri FRN nabo basanzwe barafise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Kugeza ubu rero by'umwihariko Uburundi burakomeje kugenda burakora iyo bwabaga kugira ngo burabire hamwe rero uburyo by'umwihariko bwokemura ibibazo bigendanye n'umutekano, cyane yuko ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi by'umwihariko bimwe mu bintu bikomeza kugenda bibonekeza cyangwa se bikomeje kugenda biratuma hagomba gushakishwa umutekano hasi hejuru. Inama iriko iribonekeza by'umwihariko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yimirijwe izotangura mu mpera z'uku kwezi nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru yihuta rero akomeza kugenda aradusumira nuko abayobozi babijejwe bariko barasaba by'umwihariko abajejwe umutekano yuko bakora ibishoboka byose
kugira ngo Burundi by'umwihariko bwere kuzombikwa isura mbi muri iyo nama y'ibihugu bibarizwa mu muryango wa Komesa. Tugaruke ku butaka bwa Kongo, umuhari wa M23 rero kuri uyu wa gatandatu wigeruriye uduce dushya two muri teritwari ya Warikare mu nyuma y'ingwano n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi teritwari iramaze iminsi 6 rero iberamo imigwano ikomakomeye cyane. Amakuru anemezwa na societe civile y'u Warikare rero aravuga ko imirwano yo kuri uyu wa gatandatu yasize rero M23 yigaruriye uduce turimo rero umusozi muremure wa Bitongi, Minjenje, Katobo ndetse n'ahitwa Kisimba ndetse n'indi midugudu myinshi cyane nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ifatwa ry'utu duce rero ryiriyongera kurya Karembe M23 rero yisubije kwa gatatu w'iki cyumweru turimo nk'uko amakuru yama aradushikira. Uyu muhari wa M23 kandi urakomeje kugenda urakora amateka akomakomeye cyane mu gihe kugeza amagingo aya ngaya wakomeje kugenda ugaragaza ko udateze kuzosubira inyuma na gatoya. Mu gihe leta ya Evariste Ndayishimiye mu gihe leta ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo idashobora kuzotekereza by'umwihariko kwicara ku meza y'ibiganiro n'uyu muhari kuko amakuru yama aradushikira. Nubwo Kongo yakoze ibishoboka byose ikagura intwaro ziremereye cyane ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ikagura indege z'ingwano n'ubundi byarananiranye ndetse byarananze yuko by'umwihariko bashobora kuba bohangamura canke basubiza inyuma uyu muhari wa M23 nk'uko amakuru yama aradushikira. Uyu muhari urakomeje kugenda urakora amateka menshi cyane nk'uko amakuru yama aradushikira, ndetse kugeza magingo aya ngaya abanyagihugu basanzwe barabarizwa mu bice uyu muhari usanzwe uri kuragenzura ntibajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko igice baherereyemo gitekanye ndetse banabayeho neza kurenza uburyo bari babayeho rero muri ibyo bice bigenzurwa n'umuhari cyangwa se n'ingabo za leta ya Kongo. Ahagana saa 12:45 ku ya 28 z'ukwezi kwa gatatu abapolisi bageze kwa Andrei Paiva hafi ya Novosibirsk muri Siberia rero yari yazindutse karizwaniko kugira ngo ijye rero muri siporo, mu buryo rero abapolisi boherejwe bohereje kumusubiza mu rugo iwe kugira ngo by'umwihariko bahasake nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bamushinjije rero kwiba amahera agera kuri miliyoni 3 z'amaruble akoreshwa mu Burusiya nk'uko amakuru yama aradushikira, akaba ari ibihumbi 300 by'umwihariko akaba ari 32. Ikipe y'umupira w'amaguru rero ngo muri icyo gihugu yari abereye umuyobozi wayo. Umuryango we kandi uvuga ko icyo yakoze kwari ukureka abana bakitoreza ku kibuga cy'iyo kipe by'umwihariko batishyuye amahera asanzwe iyo gukurikiranaho by'umwihariko ahubwo bishyura gusa umutoza abamushinza bavuga ko rero by'umwihariko ayo mahera nk'uko akomeza kugenda agaragara by'umwihariko yashyize mu mufuka wiwe nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Uyu rero by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ariko aravugwa ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko abantu benshi bakomeje kugenda bariko barafungwa muri iki gihugu cy'Uburusiya bakomeje kugenda barasabwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, bakomeje kugenda barasabwa kwemera ku mugaragaro nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ko bakwiriye kwemera kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba mu ngwano bahanganyemo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, bitaba ibyo ngibyo by'umwihariko bagaca baraguma mu ibohero. Igihe umutwe w'abacancuro wa Wagner watangiraga rero ku nshuro ya mbere kwinjiza imfungwa mu basirikare bawo by'umwihariko wari uwukuriye ubu ngubu yarapfuye yitwa Yevgeny Prigozhin, yibandaga cyane ku banyururu bakatiwe ibyaha bikomakomeye cyane ngo kubera ko rero yifuzaga inararibonye ryabo mu bugizi bwa nabi maze nabo by'umwihariko bagahabwa imbabazi. BBC n'urubuga rw'itangazamakuru rero Media Zona rero byarabonye kandi bisuzuma umwimerere by'umwihariko w'inyandiko zibanga zitanga rero umucyo ku kuntu rero igikorwa cyo kwinjiza imfungwa mu gisirikare kigenda uko byagendekeye benshi rero muri zo
ndetse no gukenera by'umwihariko gukomeza kohereza abasirikare bashya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tumaze gusesengura rero utwuma abasirikare bambara rero mu ijosi, turero umwirondoro wabo tw'abanyuru by'umwihariko bapfiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Ukraine, ndetse n'amahera y'impozamarira yahawe imiryango yabo. Twarasanze umuhari wa Wagner warinjije by'umwihariko mu bagwanyi babo imfungwa hafi 50,000 maze bigera aho rero by'umwihariko watakazaga imfungwa 200 buri munsi ku rugamba, izi nyinshi by'umwihariko izindi nyinshi zikagenda zikomereka. Utwuma twose twari twambawe rero n'imfungwa by'umwihariko zaguye ku rugamba, twe twanditseho inyuguti ya K itangiza ijambo ry'ikirusiya rya Krosanya, cyangwa se ikigo cy'Angereza kiri kure cyane by'umwihariko y'abanyagihugu. Imibare rero 3 ikurikira iyo nyuguti isobanuye Ngereza bavuyemo, naho imibare 3 ya nyuma rero ivuga umwanya w'iyo mfungwa. Ku rutonde rero iyo uri umubare rero uri hejuru, biba bisobanuye ko rero uri muri icyo kigo cy'Angereza cyavuyemo rero imfungwa nyinshi, nk'uko amakuru yama aradushika cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusumira. Inyandiko z'umugambwe z'umubare rero w'amafaranga y'impozamarira yahawe imiryango y'imfungwa zaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba yerekana ko imfungwa zirenga by'umwihariko ibihumbi 17, nk'uko amakuru yama aradushikira by'umwihariko zishwe zirimo rero kugerageza gufata umujyi wa Bakhmut mu burasirazuba bwa Ukraine hagati y'ukwezi kwa 7 2022 ndetse n'ukwezi kwa 6 2023. Gusiba icyo cyuho rero umuhari wa Wagner na Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya rero mu nyuma byavuguriye ko rero byinjiza abasirikare bashya mu rugamba kugira ngo bongere umubare w'abantu bashobora kujonjorwamo. Abantu bamwe rero baregwa ibyaha banze gusinya rero amasezerano yo kujya ku rugamba kubera ko rero by'umwihariko ubusanzwe badashyigikiye intambara muri rusange, abandi kubera ubwoba bwinshi cyane bwo kwicwa cyangwa se gukomerekera by'umwihariko ku rugamba, naho rero abandi kubera ko rero bashaka kuguma iwabo kugira ngo bisobanure ku birego baregwa n'inkiko. Umuryango wa Andrei Pavlov rero uracyafite icyizere ko azerekana ko ari umwere, ariko kandi nubwo Arina aheruka kubona se mu rukiko hagati mu kwezi kwa 7 by'umwihariko yari yatakaje ibiro byinshi cyane, agira ati agerageza gukomeza umusatsi, ariko by'umwihariko nibiramuka bikomeje bizamugagaza, nk'uko amakuru yama akomeza kugenda arabivuga. Twabajije abategetsi b'Uburusiya rero ku kibazo cya Andrei Pavlov kandi by'umwihariko niba bahatira imfungwa kujya mu gisirikare, ariko atacyo bigeze basubiza. BBC Gahuza akadomo.com. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye hose hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Niba ubwa mbere ushyize ngaha kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Kugeza amagingo aya ngaya rero by'umwihariko twongere gusubira mu masaha ari imbere turabera hamwe bikomeje kugenda biravugwa.